Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe uno munsi ku itariki 15 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025 igihe c'isaha 9 z'umuhingamo ku mutumba wa Ruyigi hakoresheje inama y'abagiye kwitoza kugira basigurire abenegihugu imigambi yabo. Uwaserukiye sesi muri komine Ntahangwa nawe nyene yari yitabiriye iyo nama. Reka twumvirize ijambo yashikirije. Tugira amahoro, umutekano, iterambere n'amatora meza cyane muri komine yacu Ntahangwa. Nambere dushimire abanyabigi bose bari ngaha bitavye kino gikorwa tukamo bitavye mikomera amashi. Narabiriye kuno munsi w'ejo no munsi twasezeranye kugira ngo tuze ngaha imbere y'abenegihugu bo ku mutumba wa Ruyigi kugira ngo tubereke indongozi muzitorera hama zirongore umutumba wanyu wa Ruyigi. Ku mutumba rero wa Ruyigi hito haje kwiyandikisha ku biro iwacu abakandida 9. Muri 9 bibaza ko bari ngaha. Muri abo bose nta n'umwe twakuyemo kandi ibyo kubakuramo ntibyari bibuze. Nazohamagara umwe rero ahaguruka asubira yicara ubundi ahaguruke uko hama kandi kanya baza guhabwa ijambo kugira ngo babwire imigambi n'imigabo y'ibyo bagiye kuzobakorera. Hama uwo muza gushima, uwo muzoshima muzomuhonda amaji. Abagabo harimo n'abakenyezi bijunja n'ijambo, n'ababanyi banyu, n'abavyeyi banyu, n'abasaza banyu, n'abashiki banyu, murabazi kundusha. Mubiyandikishije rero uwadushikiriye bwa mbere yitwa Ruberintwari Michel. Uwadushikiriye bwa kabiri ni Ndayishimiye Daniel. Uwadushikiriye bwa gatatu ni Irakoze Mwamini. Uwadushikiriye bwa kane ni Nkurunziza Idrissa. Uwadushikiriye bwa gatanu ni Simaruhije Daniel alias Simba. Uwadushikiriye bwa gatandatu ni Nimubona Eli. Uwadushikiriye ubw'indwi ni Nibigira Deni. Uwadushikiriye bw'umunani ni Nkurunziza Idrissa. Sorry. Ngira ngo Imana yabikoze sinabizi. Uw'icenda ni Ndayongeje Jean Claude. Urumva rero n'umunani twarihenze twandika izina rimwe inshuro zibiri. Ivyo bibaho. Aba rero baje guhaguruka nibo bagiye guhiganirwa no mutumba wa Ruyigi. Aba bagabo rero n'abapfasoni bijunja n'ijambo mukanya babiri migambi burya mwebwe murakomeye cyane kuri bo. Abaye uko muzubaha amajwi
uzorusha abandi aho hantu ndahagarare cyane. Uzorusha abandi amajwi mwebwe muzoba mwamuhaye, mwebwe niwe tuzobazanira ngaho. Nashaka mbere nshingira ko bakumbure mpanura abakandida ntagire umuntu n'umwe yabaja mu matwi ngo ndagushigikiye, ngo ushigikiwe n'umugwi kanaka, ngo wicara ngaho woye ngo bitungu ni muzuri, haija kwa muzuri. Kugira ngo ibintu bigende neza begere mwebwe mufise urufunguzo. Tuje ngaho ngo duhendane ngo hari uzoba umukuru w'umutumba muri Ruyigi adatuwe na mwebwe. Ntibikunda abaravukana bose, baravuka mubona baravukana bose barazinanye. None hirya yejo twakoze muri Ruyigi, bakoze neza cyane, abo bikomera amashi, bakoze ibintu neza cyane. Zijya nguvu bakoresheje nuko bari hamwe, bakaba batagiye hamwe n'ubu ibintu bizoyangara. Abakandida muje hamwe mushigikirane, ikarata hazotorwa ko abantu batatu, 1 2 3. Yaba byashoboka muravye ukuntu muganira mugapangana, 1 2 3 muravukana. Mufise umuvyeyi umwe, mwese naho murangana. Nashaka rero narangiriye subire mu kino kintu, abo bene igihugu abo bo bazotora muri aba n'abazomukuru w'umutumba. Kandi nshimira abaseze, burya dufise akazi kenshi, ngiye mu Nyabagere, hamanze muri Gitega, bose barandindiri. Bifuriza rero amahirwe mwese yo kurongora n'umutumba. Sinzi mwabiteguye, ndavuye hasigara umuntu abaha amajambo, akaba atawari umukuru w'umutumba arabikora. Burya mwakurikiranye ku rutonde n'abasomyi, niko n'imigambi n'imigabo mwivuga kujya hama muhejeje azobara amahoro. Kampanye zaratanguye ku bitariki zibiri, n'ubu zirabandanya. Tubahirize amasaha ya kampanye ni kuva mu gitondo gushika 12 z'umugoroba. Muri Ruyigi haravugwa ibintu byinshi. Ruyigi kwari hatugose, ariko ibiko birabera ngaha by'ukuri biratumenya amatwi. Amafoto aratabugwa, amajambo atumeze neza cyozanya. Ashobora kuba ikintu kimwe n'ubu nyene uwumfatira audio y'umukandida ariko aratuka ubundi, ariko yinjira mu buzima bw'ubundi. Turindwi bukeye tuzokorana, uwo muntu azobagurutse.
umukandida azobahuza. No kuri twihanganiranire amafoto twirinde kuyatabagura y'abantu. Kubera iki? Ifoto igiziki mwebwe n'abavyeyi mucunge abana banyu. Aba bakandida nyina bamubona canke abagenzi babo bakoresha abana banyu, ejo bagashakira umwana wawe azogutaye mu ngorane. Azogutaye mu ngorane, bazogatora bakajana hajya bakabaze nyina gutumye kanamuburi. Nyuma y'amatora ubuzima burabandanya. Uraba dukeneye mo batanu bonyene niyo bazorongora n'umutumba. Utazogira ayo mahirwe azihangana. Nuko tugira amahoro, mugire ibikorwa byiza. Inyuma y'ijambo ry'uwuserukiye sesi haciye hakurikira abagiye kuzokwitoza mu kurongora uwo mutumba wa Ruyigi, aho ijambo rikurikira ryashikirijwe na Ruberintwari Michel. Reka rero nk'uko mwumvise nyakubahwa arongoye sesi Ntahangwa avuye hano adushikiriza amajambo meza kandi amajambo y'ihumure harimo n'impanuro. Kubw'ibyo rero nk'uko adusigaye bino bikorwa nk'uko yabivuze abana bavuganye, kuko inyuma y'amatora turasubira tugahurira kandi mw'ibarabara ubuzima bukabandanya. Kubw'ibyo rero nibaze yuko ata munsi w'ishibere, iri ni higanwa turimo ibisanzwe, gusa nk'uko yabivuze gutyoza umuntu niyo makosa. Gira umuntu umugambi yawe hanyuma wirenganire, niyashima azoguha ijwi. Mugabo sinze kuvuga Simba, sinze kuvuga Naka, mvuge Eliya, mvuge Mwamini, mvuge oya, mvuge imigambi yawe niwantora nzokumarira ibiri. Ibyo birakwiye. Tugere Kristo kandi eko tubise ingene twagiye turatondekanya bwa muntu tufata umwanya muremure ngo turiza bene gihugu ngaho kuri akazuba k'ikirengazuba. Ndibaza ubugira kabiri ni Daniel, ubugira gatatu ni Simba, ba Daniel bari bakurikirana, hanyuma ubugira kane ni Mwamini, hanyuma wa gatanu n'uriya wa gatandatu ni Eliya, uw'indwi ni Deni, hanyuma umunani ntiyabonetse, ndayongeje Jean Claude, sinzi ivyamufatiye. Tugere Kristo rero twagira dutangure nk'uko turi tugutonde rwa mbere, hanyuma uwa kabiri acakurikira. Tugere amahoro rero. Ruyigi oye! Bamama oye! Itana oye! Mama oye! Imikomera amashi menshi cyane. Hanyuma rero jewe muranzi ko nitwa Ruberintwari Michel, nsanzwe nkiri mu mabanga ndongoresha ibisho tukartie, kuko amabanga yacu azohagarara itariki 17 z'ukw'icyenda niyo tuzogira remise z'abato. Rero nagenda basabe abene Ruyigi, murazi imyaka tumaranye, turi imyaka atari mike, kandi muri iyo myaka murazi ko ari icyo twakoze, turagerageje kumbatira amahoro n'umutekano. Murabizi dushikiriyeho kandi yari yatabaguritse, ariko turashima Imana turi kumwe na mwega bene gihugu, twaragerageje umutekano turawugarukana. Hanyuma ikigira kabiri twaragerageje kugira isuku muri katinacho za Ruyigi muri imyaka 5 turangije, kandi murazi ko amabara ameze neza, turi kumwe namwe, turaciye imikobeko myiza,
turagira imigende myiza kugira ngo twirinde ya nkukura amazu yacu ntatwagwe. Hanyuma murazi yuko twagerageje kugira ngo bikunde turonke amazi meza kandi agwiriye muri quartier za Ruyigi tubicishije kuri nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cacu, maze uyu mugambi uje muri zone ya Kinama nabaye umuntu wa mbere kwakira umugambi no kurondera ibibanza dushira muri uwo mugambi. Hanyuma rero sagashishwa rumuri ibibanza twabironse bitugoye kuko murasi ko kimwe kiringa muri paroisse ikindi kiri kwishengero rya Libre Methodiste by'ukuri byarangoye cyane. Hari ibiganiro byinshi gushikaho bishika i Vatican kuri iki kintu kiringa ndagwana kubineza bene gihugu kuko uwo mugambi sirekwa kubugisha kuko amazi niko buzima, ata amazi meza nta buzima. Nicyo gituma rero uwo mugambi nawugwaniye gushikaho diocese ya Bujumbura isinyira yuko ikibanza igitanze. Mu nyuma ndaja kuri Libre Methodiste naho twaragwanye n'umupasitori waho nta kibanza mpa, ariko ndagerageza kuja kumukuru gisagara. Mu nyuma batubazana no muri kadastre ati dusinyire, naye ndababwira tuti mutemeye umugambi wa bene gihugu sinabasinyira, ati banza munsinyire ko uyu mugambi ndawushira ngaha hanyuma namwe ndabasinyira. Tuja turakwigana gushika banyemerera ndabati uko ndabasinyira namwe banza musinyire. Baransinyira igipapuro ca contract kirahari kiya kibanza ndakirekipera, maze tutumora bimvye inyuma amazi araboneka. Nyuma yaho sinarushe nabuze tuti aya mazi ntiyoguma ahantu hamwe, ahubwo reka rero tuyasanzaze kugira ngo abene gihugu n'ababanyi bose muri Bubanza ndabahibomba ati namwe mwumve uburyohe buri muri quartier Ruyigi. Ibyo rero naragerageje umugambi ndabatumako ati mwaraduhaye amaforaje mugabo ndakeneye amafontaine publique y'abene gihugu kugira umwene gihugu ntaruhe mu kuza kuvoma. Nyamfata ibombo rya mbere ndashaka kuri 16 ko kuri 14 hari irindi, kuri 17 ndashira irindi kandi hari habiri, kuri 18 ndashira irindi, kuri 19 ndashira irindi. Aha mu mashuri ndashira irindi muri primaire, hajya muri secondaire hari irindi bombo. Buryo rero nagenda basaba ikintu abene gihugu muri quartier Ruyigi kwizina ry'uhoraho nimwasura kandi kutwizera mukaduhunda amajwi, turabemereye ubwa mbere kubumbatira amahoro n'umutekano. Amashuri uko hatari amahoro nta terambere. Icya kabiri ndabemereye kugira ngo bikunde tukurikirane ugwaruka, indire yo gwaruka n'imico kama n'inkino bisubire kandi bivyuke muri Katolika ya Ruyigi. Amasimesi umugambi utekane kugira ngo abandi bashikirwe. Hanyuma undi mugambi ndabemereye nk'uko twaba twabifatikanyije na mwebwe, tugiye kubandanya dusukura quartier yacu nziza ya Ruyigi kugira ngo yakake imere neza, naho azoca umutegetsi kanaka abone ko abanyagihugu bafise isuku, kuko ahatari isuku hazihora zivyaduka ugasanga abene gihugu bagize ibibazo. Ivyo tuzobikora dufatikanye namwe yebwe abene gihugu mudukundiye. Hanyuma undi mugambi tugiye gukora, tugiye kandi kugwiza amazi kuko umugambi wa gatatu ugiruze
kugira ngo ahatari bwashike aya mazi tuhashikane amazi. Hanyuma ubundi mugambi tugiye gukora, murazi neza mu minsi yitiye kate yacu ntiyabona neza na gatoya, ariko turafise umugambi wo kugira ngo tugire éclairage public muri kate ya Ruyigi kugira ngo n'umusuma ntazogire ahamenera. Hanyuma tuzogwiza amanama menshi y'abenegihugu kugira ngo bikunde yandiro ku ziko igaruke, maze abana bacu babigeme, murazi neza yuko mu minsi yahera byari bitameze neza, aho twarona indaro zitandukanye. Ivyo rero tugiye kubigwanya twivuye inyuma kugira ngo abana bacu b'abakobwa cyangwa abahungu n'isore bagire indero nziza. Hanyuma tugiye gukomeza kugendera amashuri kugira ngo tugerageze turabe tugendura indero igene kiragenda kugira ngo abana bacu bagire ubumenyi. Vyaboneka ko abenegihugu bari bafise umunezero ntangere aho bishimira ko Ruberintwari Michel yobandanya arongoye uwo mutumba wa Ruyigi.